tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Haleluya. Urazi igituma bwitwa ubuntu ni kubera si bose burya bahagurutse ngo vyemere, si bose burya bavyise ngo bikunde, burya si bose. Hari abaryamye bakomeye bazinduka bapfuye. Wewe winyagaje ukumva birakunze, burya ugira ubuntu. Ubwo buntu ugiriwe birikubwiye ngo nuherega ubuntu bw'Imana gupfusa. Haleluya. Ni nkaho ikikubwira ngo uvyuze ukumva uriho, ukwiye guplanifya ingene ubwo buntu wagira uwo munsi butopfa ubusa. Ndiko ndaza. Haleluya. Uvyuze ukumva ufise inkomezi. Buri mana kimwe mu bintu dufise bikomeye nizi mbaraga twumva. Sinzi ko biragushikira ukumva uracitse intege mu buzima, ukumva nk'umuntu agomba kugwara malaria, hagiye wumva umubiri wose umenga uratonekara, kumva umenga kwicara ntibikubumba, kugenda ntibikubumba, kuryama ntibikubumba, ibintu byose umenga byapfuye. Muri ico gihe ni utahura ubushobozi bw'ingabire buzima, ni utahura icari ico ubuntu bwo guhabwa ubuzima. Uvyuse ukumva urakomeye, ngasuka ukomera gusa, ukumva ufise n'izi nguvu, izi nguvu zinyenze umubiri, ushobora guterura ikintu, ushobora kugira ikintu kanaka. Bona Imana ni ikintu gikomeye, naco nyene kiri mu yindi cadre y'ubuntu. Bibiliya yarivuze ngo ubwo buntu nubuheregwe gupfusa. Haleluya. Wisanze ufise amafinanse, ufise akazi, ufise ahantu ukora, ivyo n'ubuntu bw'Imana bwaguteze mu maboko ivyo bintu. Ubwo buntu wahawe, Bibiliya ikubwira ngo nuherega ubuntu bw'Imana gupfusa. Mu yandi majambo, igihe cyose wisanze hari ibintu kanaka Imana yatereze mu maboko bitari mu maboko y'abantu bose, ivyo bintu uzokwa murokoneza ngo n'ubuntu bw'Imana, ngasimerega ubuntu bw'Imana gupfubusa. Mu yandi majambo, ubuntu bupfuye ubusa ni ubuntu bukoreshejwe kutariko. Wawe ingabire y'ubuzima bw'Imana ifise ibyo kwitezeko, ufise inkomezi bw'Imana ifise ibyo kwitezeko. Muri izo nkomezi ufise amafinanse mu mufuko bw'Imana ifise ibintu kwitezeko. Haleluya. Mugabo rero aha rero sinagomba kuhateba cyane, kuko ngomba guteba ni hamwe wahera. Umusiguzi duze umurongo wa mbere. Kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Bano Imana, hano hari umuntu akwiza imyaka 45, ndazi ko bari mu mugasi benshi. Si benshi, sivyo none? Umviriza rero ngahanyira bavuga ngo wame wibuka iki umuremyi wawe mu minsi y'iki. Ascrovedia. Wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Musore nkumi uri hano, bivuze ngo wame wibuka iki umuremyi wawe mu minsi iki y'ubusore bwawe. Kubera iki minsi y'ubusore bwawe? Buri mareke ndababwire, mu minsi y'ubusore, lamvuze iminsi y'ubusore, ntiyagire uca yikuramwo avuga ati je pastor Jeff imyaka yo hecyo. Mbwa wame wibuka umuremyi wawe mu butama bwawe. Wame wibuka umuremyi wawe ku rugezo rwawe. Mugabo rero reka mbaze sunye kwa karu gatonye ku busore, kubi yakavuze ko wame wibuka umuremyi wawe mu gihe cy'ubusore bwawe. Igihe cy'ubusore ni igihe gikomeye cyane udakwiye gupfisha ubusa. Daboro ni igihe kidahoraho.
burya uri kuragenda imyaka iri kiragenda. Ni Lasya ujya ni mama wawe, nibyo ni mama wawe. Urabona kuri umukobwa asa neza, hajya mama wawe yahora asa nk'uko iwawe. Mu minsi y'ubukumi iganza mugeza mu bwatawe uri kuragenda. Bibiliya ivuze gutya, wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'iki. Kubera ko mu minsi y'ubusore bwawe, mu minsi y'ubusore bwawe cyangwa mu minsi y'ubukumi bwawe, ni minsi iryoshye gukorera mu Imana, ni minsi iryoshye kubera ikimazi abandi, ni minsi nuvuga ngo bari Imana mwibuke. Aha ngomba kubabwira ko ni igihe gihera. Naragira ubuntu bwo kubona amafoto y'umumama akiri mutonya n'amafoto y'uyu akiri mutonya. Nimwibaze ngo bari bameze kujya. Eka wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, ubikunda utabikunda uri kuragenda, ukonfesa udakonfesa uri kuragenda. Mugabirigwa conseil, wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Kubera ko mu minsi y'ubusore bwawe, mu minsi y'ubusore ni minsi y'inkomezi. Izo nkomezi zawe n'ubuntu bukomeye wagiriwe. Bivuga ngo izo nkomezi zawe zikoreshereza umuremyi wawe mu gihe cyawe. Umusore afite ivyiyumviro bikarishe, afite imigambi myinshi. Nk'ubu uworaba abantu bakuze ngaha, ivyiyumviro bafise bari mu vyiyumviro byo kurangiza ubuzima, retraite, baryame baruhuke, baga ivyo barondeye. Mbwa umujene ariko araproject imbere, ariko araraba imbere, ariko ariyumvira ibyo yokorejo, ariko ariyumvira ingene azobaho mu myaka 50. Mbwa biritubwiye ngo mu minsi y'ubusore bwawe wibuke Uhoraho. Muri ivyo vyiyumviro bikarishe gutya, ntugume wirukanga n'ubuzima gusa, wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ivyiyumviro byawe bikarishe. Umusore cyangwa inkumi yambaye akaberwa, uwo ari we wese araboneka ko aberewe, uwo ari wese arabona ko aberewe. Ngo umaze kuvyara abana 6, uraba deforme, impuzu zose zigahinduka, style ukayihindura. Ya misi y'ubusore bwawe cyangwa ibukumi bwawe igatangura guhinduka ikibazo. Haleluya. Mbwa Bibiliya ikubwiye ngo ukicambara ukaberwa, ukigenda abantu bose bakakuraba inyuma, yuze ngo wibuke umuremyi wawe mu misi y'ubukumi bwawe. Kuko icyo gihe kizorengana, bitebuke kizorengana. Kandi birikiya gukingira mu myanya nk'iyo, niyo Satani arekipera abantu akabakoresha amakosa akisha destiny yabo. Mbwa mu myanya nk'iyo nyene n'Imana iforomera mw'abahizi bazogira impact mu bihe bizoza. Mbwa umvirize ngene baforoma ijambo rivuze ngo wibuke Uhoraho mu misi yawe y'ubusore. Burya ni wibaze ngo kuba wicaye ngaha wahombye uri umujene. Abari mwanyumvise neza wani Imana. Burya n'umugisha kuba uri mu ngoro y'Imana. Abajene bose bangana nawe ntibari mu ngoro y'Imana. Izi saa tuvugana, hari abari mu bindi. Mbwa bivuga ngo wibuke umuremyi wawe mu misi y'ubusore bwawe. Muzo abantu w'ikimazi, mukure mu nzu y'Imana, mukunda Imana, muyikorere. Muzo abantu w'ikimazi, hariho avantage ikomeye cyane kuba mu nzu y'Imana ukiri muto. Bivuga ngo wibuke umuremyi wawe mu misi y'ubusore. Ngo kubera iki? Nsomera ngo kubera iki? Imisi mibi itaraza. Imisi mibi itaraza. Iyo misi mibi ni iyihe? Ni ya misi ugomba kuba uko wari ubayeho kera utakibishoboye. Ni ya misi ugomba kwisiga amavuta akagufata nk'uko yagufata kera bitagikunda. Ni ya misi ugomba kwambara uko wambara kera ntibigikunde. Ni ya misi ugomba gusubirana za nkomezi wari ufise kera bitagishoboka. Wibuke Uhoraho mu misi y'ubusore bwawe.
ubu biracyakunda yuko bisi gusiga hajya muri ville ukaca wizera n'amaguru. Haleluya. Ngaha hariho bitokundira kubera iki igihe ciwe cy'umusore cyararenganye, igihe cy'inkomezi ziwe cyararenganye. Mugabiri kikugira ngo rero muri kino gihe cyawe iki wibuka uhoraho, kubera nicyo gihe ushobora kuba umuntu niho wubakira amabazi y'ubuzima azogufasha kuba umuntu w'ikimazi mu bihe bizoza. Ukoze rere muri ino misi yawe y'ubusore n'inkumi iyi ivyerekeye kuba ikimazi imbere urashobora kuvyafekta. Kubera iki erere ntonye ukoze muri kino gihe cyawe kiryoshe ciza cy'ubusore cyangwa cy'ubukumi. Noneho ndayigize seminere y'imisore n'inkumi. Wibuke umuremyi wawe mu gihe cy'iki cy'ubusore bwawe. Waruzi yuko ubuzima bugizwe n'amafaze? Nk'ubu wowe utasanga hapi aho ushaki atashakiye vuba bucurongora ntuzosubira gutaha ushakiye. Wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Bakubwira ati iki gihe ugura uburyo ugwiza ukorera umwami. Skrevaliba shalamande. Abantu mwakijijwe mukira bajene mu ifericite vraiment. Murafisa kajyo ko gukorera Imana neza. Murafisa kajyo ko impact inosi. Murafisa kajyo ko kwegeranya ubumenyi bwose bukenewe kugira muzokwe impact muzo abantu bikimaze muri kino gihe. Hari igihe umuntu akizwa yaraba imbere yiwe asigaje nk'imyaka 5. Asigaje 5 kira yuname. Umubwiye ngo asengera imodoka avuga yiki. Sishowe no kwinyonga. Climatisere sinoshiramo no canjugumiriramo. Wibuke umuremyi wawe mu gihe cy'ubusore bwawe. Haleluya. Ngo kubera iki imisi mibi itaraza. Uracyashoboye kujya spaghetti wibuke uhoraho mu gihe cyawe cy'ubusore. Hari undi agira haro akabwira ngo umuceri nusubire kurya, icyayi nusubire kunywa. Imyaka ugezemo wibuke uhoraho mu gihe cyawe cy'ubusore. Uprofita kakajyo ukorera Imana muri kano kajyo, ubahisha Imana umubiri wawe muri kano kajyo office. Ndibuka kera n'umuntu anonose gose, nari umuntu anonose cyane kubyo narivunagura gose mu masporo agiye kwivunagura. Ikindi gihe ngenda gusubira mu bintu narangira njya numva igufa ngo kaki sinavunise, ariko numvise ibintu bimenge n'amagorora kecutse. Nisha ubwo ndiko ndagenda ndiko ndagenda kwe. Ikindi gihe njya mbona uruviro turumbutse mu bwanwa uruvi nguko. Ntago murabona utera muji imbere. Ndavuga ntabwo ugira imishatsi yera. Wibuke umuremyi wawe mu gihe cy'ubusore bwawe. Iminsi mibi itaraza, ama responsibility ataraza. Bimwe mu byo musengera bizotuma muba responsable y'ibintu byinshi bibatwaye n'umwanya wo kuba imbere y'Imana. Uno mwanya mube mwibuke uhoraho mukorera Imana muri iki gihe cyanyu nyene. Ndaza abantu twasengana mu magroupe biblique ari micanwa bakomeye cyane, mugabo ama responsabilité yaraje ntibakivuga n'ubutumwa bwiza. Mugabo mwibuke umuremyi mu gihe cyanyu cy'ubusore. Hariho undi murongo umwe Jean 21:18 musomere nawe. Nukuri ndakubwire ukiri umusore warikenyeza ukaja aho ugomba, ariko aho uzosazira uzorambura amaboko. Ukiri umusore kwikenyeza
namuboneye cyane Vincent ukiri umusore kwikenyeza birashoboka buzima ukiri inkumi kwikenyeza ngaho biroroshe umvirize ngira bakubwiye abantu Imana soma ngaho umvirize heza so kansomere neza ukiri umusore warikenyeza ukajya ugomba ariko aho uzosa banza urindire urikenyeza ukagira iki ukajya ugomba uri umusore cyangwa uri inkumi urikenyeza ukajya ugomba mbwa muri ko murasengera abagabo umenye ko niwamara kubaka ntuzojya ugomba hose umenye ko utazojya ugomba hose wona tora style ngo ugombe wambare umugabo ati stop iyo muzi ntuyambare ambariye ucikenyeza ntucikenyeza kimwe mu bintu byangoye mu kubana n'umugore icyo kirimo ukavyuka akajya kubwira ngo ambari ibi nambari ibi nje kwamenga ndazi ibyo nitore igihe kirashika n'ubukiki ukikikenyeza ntubwikora n'ibyo ushaka ariko uzosazira uzoramvura amaboko raba uzoramvura amaboko uwundi agukenyeza akujane aho utagomba ubusore buraryoshye ntabwo musenga ngo mubuvemo umunyabagabo buraryoshye mukagusabira yavuze ngo mu minsi y'iki y'ubusore bwawe wibuke nde umuremyi wawe njye ariko nagomba kukwigisha ntushobora kuba umuntu w'ikimazi iyi myaka yawe y'ubujene uyikoresheje nabi tuko turigisha ibyo kuba ikimazi ntushobora kuba umuntu w'ikimazi utemeye muri kino gihe cyawe cy'ubujene ngo Imana igutraining kwigishe gusenga kwigishe gukorera Imana kwigisha ibyo utazi mujyane nayo mu rugendo rwawe. Hallelujah to Jesus. Nari mvuze ngo Imana ishimwe cyane. Reka ndangirize kuri iki kimwe. Proverbe 1:7. Kubaha uhoraho niko tanguriro ryo kumenya, ariko ibipfu bikengera ubwenge n'inyigisho. Usomye combien? Proverbe 1:7. Proverbe 11:7. Umuntu w'umunyakibi niyapfa ibyo yishimiye bizoshira, kandi ivyizigiro by'abagabitanya birashira. Somera Matthieu 23:15. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyajyamwe kuko mukwiragira mu kiyaga no mu misozi ngo muhindure n'umwe abe uw'idini yanyu. Iyo ahindutse mutuma abarusha kabiri kuba umwana wa Gehenomu. Mbiza Yesu ngene yabwiye abafarisayo yabwiye ati mwandyajyamwe muzobona ibara kubera mwebwe mukwiragira ahantu hose mubwira abantu ivy'idini ryanyu kugira bahinduke baze mu idini ryanyu. Ati kandi rero ikintu gitangaje, iyo bahinduke bakaza mu idini ryanyu, ati baba babi kabiri kuba abana ba Gehenomu. Amen. Wibaze ningaga avuga ati umuntu abw'ubutumwa n'umufarisayo, sivyo? Ati hanyuma agahinduka akaja mu idini ry'abafarisayo. Ati uwo muntu aba umwana wa Gehenomu kabiri. Umufarisayo ari umwana wa Gehenomu rimwe. Mwebwe ngo arabarusha mukamuhindura umwana wa Gehenomu kangahe? Kabiri. Aha ndakuramo ikintu. Lango mara kwigisha akantu gatonyi mu mwanya mutonyi ko gutegura, praise God, ko gusiga heritage y'ubumana mu muryango wawe
cyane naho mu bantu bose muzogendana. Heritage yiki umviriza ku bafarisayo. Aha ndakora ngo principe imwe. Burya umuntu umwigishije ikintu kitari cyo, burya agikora neza kugusumbya. Umutumbereje mu nzira itariyo, burya agenda neza kugusumbya muri iyo nzira. Kuko umuntu yama yifuza kurengera umwigisha wiwe, umwana yama yifuza kurengera se mu byo ariko arakora. Amareka aranyumva? Mu yandi majambo, umwana wawe ni wa mutoza indero itariyo. Ko tuko twigisha kubikimaze. Ni wa mutoza indero itariyo, azorangiza ari mubi kugusumbya. Mbwa ni wa mutoza indero yo, azorangiza ari mwiza kugusumbya. Amen. Nubona umwana wawe ni wa mutoza kuza mu ngoro y'Imana, aza akakubona uzanye ikingorongoro mu ngoro y'Imana. Abana bigira mu byo bariko barabona. Wewe umwigishije ko batanga ikingorongoro cy'atanu, azoja gusumbya, azoja tanga ikingorongoro cy'ihera rimwe, sinzi ko kikibaho. Kubera iki? Ni ibintu yatojwe. Burya hati ko tubaho ubuzima twatojwe n'abacu n'imiryango na suse yaho twavukiye. Mugabo rero ikintu kiryoshe ni watoza umwana wawe ubumana, ukamutoza, ukamusigira heritage. Reka ndabafashe, heritage nziza wosigira umwana wawe si amafaranga, si inzu, si imodoka, si parcelle. Heritage ikomeye wamusigira ni indero y'ubumana wamutoje, indero y'ubwami bw'Imana wamutoje. Iyo niyo heritage ikomeye cyane woraga umwana wawe. Hallelujah. Alors, very simple, baho ubumana, abana bawe babona bazogusumvya mu kubaho ubumana. Umunyakibi mu kurangiza kwiwe atakaza n'ivyiza yarafise. Mbwa ku mugorosi, umugorosi ntiyakwiye gutakaza mu gusaza kwiwe ivyiza yarafise. Mbwa vyugariye very simple. Umenye ingene witransfera mu bandi, umenye ingene wishira mu bandi. Abo nabo nabahe ni uruvyaro gukomokako. Toza abana banyu gusenga bakiri bato. Toza abana banyu kubarambika kibiganza bakiri bato. Toza abana banyu kwa mu ngoro y'Imana bakiri bato. Toza abana banyu gukorera Imana bakiri bato. Iyo ndero ubarereyemo bazorinda bayisaziramo.